ikintu cyose kibaye kigatuma uhindukirira Imana ukamenya Imana, ico ni igikorwa c'Imana. Kandi ico rero twumvise ngo nta mwana w'umuntu agikora, ni Imana iba yagikoreye muri twebwe. Mpemu yera arashobora kuvugira muri jewe, avuga ivy'Imana ibyiwe. Mugabo nanje nk'umwana w'umuntu nkoresheje umubiri inyama n'amaraso ndashobora kubigoba aha nkabishira aha nkabiboroka nkabivuga mu bantu kugira ndemeshe igipingi. Mugabo ibyo bintu ngiye kuvuga nk'umwana w'umuntu, menya yuko ari jewe navuze, ntaco biza gufasha imitima y'abantu. Mugabo abantu baza kumenya ko ari mpemu yera yavuze muri jewe, nuko bijya bintu biza kugira akamaro mu mitima y'abantu. Iyo umuntu yakoze bamenya we, iyo Imana yavuze naho yakoresheje jewe, naho yaciye muri jewe, nta muntu numwe aza kubona jewe, aza kumenya Imana, aza kubona Imana. Niyo resultat iza kuba, niyo finalité ya byose iza kuba. Ariko hagati aho nyene pastor, hari igihe usanga abakristo turiko turabona pasteur, tuko turabona ko ari we akomeye, kuko niba Kristo yaravuze ngo data, ubu tukaba tuko turagwa ahantu twumva ba data mw'isengero. Ni kubera ko ba data bo mw'isengero batatwigishije, data wo mw'ijuru batwigishije bo, canke ni twebwe tuba twabatwaye ahantu tubitwa ba data bakavyakira gutyo. Imana yaraguhaye umugisha kandi ishikari guha umugisha, ko umugisha twahawe ni Kristo. Ucukirwa ko nico nagira mvuge n'ivyo nagira ninjiremo cane, none waciye uvyumva. Nukuvuga ko turi kumwe nawe. Ngira ngo nabandi bose bariko baravuga ikiganiro tugenda tujana, ngira baravyumva nabo, ngira bagiye babitahura. Nukuvuga ko reka mvuge ivyo abantu benshi bakunda kwihendako. Iyo uvuze amajambo ya data mugabo gasamara, iyo utanze ubuzima bwa data mugabo gasamara, umwana w'umuntu wewe ni wewe aza kwita data, ntaza kubona data wo mwijuru. Nukuvuga iki? Naco gituma na Yesu yavuze iri jambo dusoma mu Matayo 23:9. Bahadusomere tu Matayo 23:9 ndavuga ngo kandi ntimukite umuntu wo mw'isi data, kuko so ari umwe, ari uwo mwijuru. Imfasha musubiremo nzamukoze. Kandi ntimukite umuntu wo mw'isi data, kuko so ari umwe, ari uwo mwijuru. Matayo 23:9 ni Yesu ariko aravuga. Marvin, mwivurize ijambo z'ubukoze. Umuntu wese yaremwe n'Imana, nta muntu yaremwe na Satani, nta n'umuntu yaremwe n'umuntu. Umuntu wese yaremwe ni kwijambo ry'Imana avuga ngo ni data tubumbira mu ndaza ba mama, akamuha ubufitigo bwacu, akaduhereza izi ngingo. Umuntu wese yaremwe n'Imana, iyo yumvise ubuzima buvuye ku Mana arabwakira. Rero iyo jewe nakubereye umutego, iyo mu mwanya ndiko ndaguhereza data rikacisha muri jewe bwa buzima kugira ngo buze kuri wewe, kwa kumenya Imana, bwa buzima bw'Imana, bwa bugingo Kristo yatuzaniye bw'iwacu mwijuru akabutuzanira ngaha mw'isi, iyo bucishe muri jewe kugira ngo bugushikire, hihenda jewe buri mwanya ariko arabucisha muri jewe, ntagumye mvuga ngo icubahiro kibi ca data wo mwijuru, ntagumye ndakubwira ngo Marvin canke mwene data canke wewe uri kurumva ubu bugingo si jewe ndabitanze, wewe ukize ni data gukijije, wewe uhindutse kamere kawe kagapfa si jewe ndabikoze, ni data bikoze, wewe uhumutse, wewe ubuhose kuri iki kintu si jewe, ni data abikoze. Nukuri niko kukubohoye, uko kuri nawe niwe Kristo, ntagume ndavyikurako. Wewe uko bigenda kose uraza kunyita so wawe, uraza kunyita unyitirira wa wundi ukuri bikomokako, ubone jewe. Naco gituma umukozi w'Imana Marvin so ukorera ibintu Imana, umukozi w'Imana nuwo Imana yakoreye mu yemeye, Imana igakoreramwe ibyayo bikaba, hanyuma muri uwo mwanya baje gukoreka akaca hindukira akavuga ngo data uhabwe icubahiro. No muri wa mutima wose wumvise akavuga ngo data ahabwe icubahiro, ntubone jewe ubone data. Naco gituma Yesu nawe kumuvuga ati data uhabwe iki icubahiro. Nukuvuga ko aho hantu abantu benshi turi mu mitego,
kuko nkuko baje kubivuga abantu basigaye bakunda abitwa ngo n'abakozi b'Imana. Ni ukuvuga ko umukozi w'Imana nyawe aha twumvise ngo hari Imana nyakuri kuko habaye n'ibigirwamana. Ni ukuvuga ko urya muntu muri urya mwanya yagiye ujya uri kuri dadi nimba atari urya wo mwijuru wamugize ikigwamana yahindutse ikigwamana. Na jewe nakoze amakosa kuko kugira ngo abakristo turabarenganya, abana b'Imana turabarenganya, bumva turabarenganya, ni twebwe twabaye inyanduro. Uburyo twitwaye muri rya mwanya burya buzima bw'Imana buriko buraseseka icije muri twebwe bugashika ku bantu. Uburyo twavyitwayemo kuvyiyitirira cyangwa kutabyiyitirira harya niho habaye inyanduro kugira ngo tuje mu mitima y'abantu twebwe. No kuvuga ngo Paulo yaravuga ngo aba bantu jewe narabavyaje ba Timote bande ba Tito narabavyaje bafira ngo nabavyaje ubutumwa. Nagize gute narabavya n'abana banje mugabo nta na rimwe nabonye Timoteyo canke Tito canke Filemoni avuga ngo Paulo papa wanje ukwize ngo papa namwe wigeze ubibona urasoma nijo Aburahimu byose avuga ngo base kwizera byari bigiranye Imana ikiratanga by'ibintu bizoba mu gihe Imana izorika iracungura abantu. Isaka imugereranya na Yesu, Imana yigereranya na Abrahamu. Cyari prophecy ikintu kizoba. No kuvuga ko ivyo bintu nta hamwe ndabibona kandi ni ikintu tugandiriye uno munsi tuvuga ngo twebwe ntituko turaca imanza ariko turiko turaganira kugira ngo dufashane. Aho kandi aho nyene pastor kugira ngo twumve ko dushobora kuba tumerita iyo titre yo kwitwa aba père spirituel ba dadi n'abandi. Turavye muri Daniel ya 12 igice ca 3 aravuga ngo kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazanure ry'ijuru n'abashikanye benshi ku kugororoka bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Hama Imana yaratubariye ko ibyo tuyikorera tutazoronka impemba ari uko turi mw'ijuru gusa no ngaha ku isi tuzobironka. None kwitwa dadi waravyaye wazanye benshi kugakiza ni bibi. Marvin ngira ngo uravanze ibintu byinshi kandi mugabo uvuze amajambo meza ubaje n'ikibazo ciza cyane kandi uvuzemo byinshi. Ivyo data azodusubiza ngaha mw'isi reka turabe no kuba twitangura babandi ngo ni intumwa za mbere bamwe babaye amabuye yabaye fondation twe twubakiyeko. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yabaye ibuye rigumye imfuruka. Hama zya ntumwa za mbere ngo yabaye fondation ngo natwe turamabuye y'uburyo bw'impwemu tuza twubakwa ko kugira ngo twubake inzu yo mu mpwemu Imana ibamwo. No kuvuga iki turavye ubuzima bw'abarya abantu babaye yaravuze ivyo muzoheba byose ku bwanje kandi mukira muzobironka incuro ijana. Turabe ivyo baronse hama tumenye ayo majambo ica asobanura na ryari azoba. Ivyo rero reka tubifatire undi mwanya turiko turiga ibindi ivyo by'ibihembo tubireke tuvuge kuri iki ko ari cyo warubajije kuri Daniel. Aha Daniel ndasomye kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mwitazanure ry'ijuru n'abashikanye benshi ku kugororoka bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Marvin unkundire dusome neza kuko hari gihe ngira ngo abashoboye gukura inyandiko bashize mu Kirundi bahindura mu nyandiko ngira ngo bagiye bakuramo ibitabo dukoresha izi nyandiko dukoresha. Hari gihe ngira ngo bashobora gusanga babuze amajambo yo mu Kirundi ngira ngo kuko kiba gikenye mu majambo. Reka twifashishe ngira ngo nk'icongereza cyangwa igifaransa twumve ingene bavuga iryo jambo za usanga ritandukanye cyane nuko rivuga ngaho. Baravuga Daniel 12 verset 3 ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ego Marvin urakumvisa haratandukanye cyane. Hari bavuga ngo twavasanga twavyihenze tukavuga ngo
bwa bundi umuntu arashobora gushikana uwundi kugakiza. Ariko twumvise ku gikorwa n'indi agikora ni data. Aha naho baravuze ngo kuko muri barya kuko hariho mu bikorwa bitanu harimo ico kwigisha, docteur, enseignant. Iki naco Imana igikorera muri twebwe, Kristo agikorera muri twebwe kuko ni ministere yiwe n'igikorwa ciwe. Nukuvuga ngo abazoba rero, aha Daniel ivuga ibizoba, abazoba c'est qui ont enseigné, abazoba barigishije muri uwo mwanya mugabo atari bo bigishe. Numva nuko kwigisha, uheje kwigisha ntumenye ko ari wowe wigishije. Uko ijambo ry'Imana Yesu yavuze ngo nzoreka mpemu yera ngo il va convaincre ngo le monde. Nukuvuga ko ngo niwe mwarimu nzobasigira ngo azobibutsa ivyo nababwiye, ngo nababwire n'ibindi bishasha, ngo abigishe n'ibindi bishasha. Mwumva wa mpemu yera ni washishika, ari we Kristo kandi ari we data, ni washishikara wa murimo. Nukuvuga ko aha muri iki gitabo boba barihenze gato, barabuze amajambo bakoresha, ariko mu Gifaransa numva ko babisiguye neza. Baravuze ngo abazoba baragize gute, barigishije ibyo kugororoka benshi. Abazoba barabwiye la justice de Dieu, ingene Imana ibona umuntu agororotse, atari uko abantu babona umuntu agororotse, uko Imana ibona umuntu agororotse. Abazoba baravyigishije benshi, abo ngo bazokayangana nk'inyenyeri muri kijya gihe. Hari igihe bazokayangana nk'inyenyeri. Ni iri jambo rero suvuga ngo nibo bashikanye abantu gakiza, oya, ahubwo nabazoba barigishije benshi ivyo kugororoka. Nukuvuga ko ari mpemu yarakoreye muri bo, ashishikara yigisha naho nyene, abone wazo kwitwa inyenyeri. Kandi baheje kwigisha bakaca bavuga ngo igikorwa cyiki abamenye data habwa icubahiro, mpemu yera habwa icubahiro, kuko niwe wobigisha, niwe mwarimu twahawe. Dusa n'abariko bararangiza canke ndakuri Pasteur Hervé kugira ngo nawe nyenda amaza ka kabazo, niba hariho umuntu ashobora kuba kwitwa daddy canke umu père spirituel, uwo mu père spirituel wo muhanura iki? Kuba uri spirituel, père spirituel, urumva ko rimwe na rimwe kararyoshe. Uranwengeje. Mbo nibaza yuko ibiryohera amatwi atari ivyo biryohera Imana. Rero jewe kubwiwanje usivye ko atanu umuntu abinyita, wanashaka je banyita Hervé, ntumva ko wampamagaye Hervé, mugandi sure yuko ari abandi bo bavex ubahamagaye mu izina koreka kubaha ya matitre, bakubwira ko ari Imana yabahaye, atari we wayabahaye, ari Imana yabangaje. Mugabo ariko barakora, ukabona ko bariko barakora kubw'inyungu zabo, atariko barakora kubw'inyungu y'abangaje. Sico wanashaka nashaka kuvuga kuri kijya kintu pasteur yavuze. Nuvuga ngo bajya Paulo yavuze taba n'abana banje kuko nabavyaje ubutumwa bwiza. Siko siwe yabavyaje, n'ubutumwa bwiza bw'abavyaje. Siko we avuga ati n'abana kuko ubutumwa bwiza nahawe bwatumye bavuka. Siko ariko nabo kubera bamaze gutahura ubutumwa bwiza, no kuvuga ngo nabo baramenye ko igikorwa atari Paulo yagikoze, ariko ari igikorwa cyavuye ku Mana. Baraheza bamuha ikibanza ciwe, n'Imana bayiha ikibanza cyayo. Rero ndavuga kino kintu nkuko bavuze, barundi bararengana, ivyo bigishijwe n'ivyo bakira. Mugabo reka tuvuge kino kintu, nabonye umenga ishengero abitwa ko ari abana b'Imana nta muco mwiza bafise wo gusoma ijambo ry'Imana, nta muco mwiza bafise wo guserangura ivyanditswe nkuko ngo abakristo b'ibora yabari bameze, ngo bamaze kwigishwa na ba Paulo bakumva ivyo bigishijwe n'ivyo bimwe babitaho ibindi ntibabitaho, ngo bihutira kuja mu vyanditswe kugira ngo barabe ko bijya bigishijwe ari ivyo kuri. Uyo muco rero utaraboneka mu bana b'Imana, kugira ngo ikintu cyose yaba ari jewe pasteur ndakivuze basome mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana. No kuvuga ngo katalogi y'ubuzima bw'umwana w'umuntu uko Imana bushaka buri mu ijambo ry'Imana, uko Imana igomba ko tubaho biri mu ijambo ry'Imana. Rero wewe ufashe ivyo bagusomeye ugafata na commentaire canke bijya bakwigishije akaba ari byo ufata ko rukuri, ntugire
curiosity canke urusaku rwo gusoma nawe uvuga ati najewe nkemuye rurashobora kunganiriza. Tuge turaraba amajambo yose twasomye, reka duhere ku gikorwa gikuru cyo kwizera, sivyo? Mbere yuko umuntu ashika no kuri etape yo kwizera abanza kumva ngo yumvike, yumva ijambo rya Kristo, ntiyumva ijambo ry'umuntu, yumva ijambo rya Kristo. Iryo jambo rya Kristo niryo riremo kwizera. Umve rero kwa kwizera nako abantu bama bavuga, hari igihe abantu bama bavuga ngo kwizera kwiwanje, no, Pawulo yavuze ngo kwizera ni ingabire, ngo ntivyavuye kuri twebwe kugira ngo hoye kugira umuntu yirata. Nimba ukwizera ari ingabire, nimba kuza kuri Kristo tuza ari watuzanye, sivyo? Nimba twizera tubihawe nk'ingabire, siko? Nimba gukira ingwara dukizwa n'Imana, none wumva ikibanza ciwanje cyo bikihe kugira ngo banyite dadi? Nta gihari. Ikibazo rero gihari nuko abantu bishize hagati y'abandi bantu n'Imana, nkuko vyari biri benshi bisunga isezerano rya kera, kuko mu isezerano rya kera niko uwanditse igitabo cy'Abaheburayo yavuze mu gice cya mbere ngo kera autrefois Imana yaganiriza abantu ngo biciye mu bahanuzi, ngo mugabo cette fois-ci ngo twebwe bo mu gihe cya nyuma, kuko igihe cya nyuma gitangura uhereye ku gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, ngo ariko twebwe b'igihe cya nyuma, urumva, ngo twebwe Imana ituganiririza muri Kristo. Ni ukuvuga ngo ahandi Pawulo nawe yaravuze ngo dufise un seul médiateur, ngo umuhuza w'abantu n'Imana numwe ni Kristo. Twebwe turagabura ico gikorwa cy'ubuhuza, hanyuma Kristo ni wahuza abantu n'Imana. Ego mba majambo make Marvin, iyo umuntu yavyaye, kuko iryo jambo ikibazo suko umuntu yo kwitwa dadi, ikibazo nibikurikira muri ico kintu, kubera ko umuntu yise umuntu dadi n'umutima wiwe wose. Mbega nta nyungu mbi biriko birazana kurya muntu ariko ari kuturya muntu dadi? Mbega Imana kubera iki yahisemo kutuzanira ubuzima? Kubera iki Imana yahisemo kugira ngo tuyimenye ubuzima bw'Imana bwa bugingo Kristo yazanye bube ubuzima bwacu? Kubera iki? Mbega ico kintu kwita umuntu dadi cyane gose, ukumva ko byose biza guca kuri nko baje kubivuga, ntaco cuba kiro kiratwicira muri vya bintu usanga abantu twabaye mu mashengero imyaka 10 20, bwa umuntu ugasanga muri chaque situation yitwara kwa kundi, aracabesha kwa kundi, aracashavura kwa kundi, araciba kwa kundi, guhinduka akuna. Mbega ivyo bintu ntivyoba birimo mu bintu bituma abantu tudahinduka ngo dushushanywe na yashusho ariyo Yesu Kristo, tugire bwa buzima bwari muri we, tugende nkawe mu bihe, tugire kamere k'Imana vy'ukuri, kamere kacu gapfe gahinduke, kuko bwa bushobozi bwabiza kuduhindura. Mbega ntibubwavanzwe, kuko cyabwiza kuza muri jewe kikambwo bushobozi nakivanze kakigira kitari cyo. Ntivyoba birimo muri ivyo bintu, tubirabe neza, tubisuzume, nitwasanga birimo tubishirira uruhande, twizere ivyo twabwiza kwizera. Bya bindi Yuda yavuze ati hari abantu batujemwo bahindura ukwizera, abera bahawe rimwe gusa barakuvanga. Kubera iki bakuvanze? Ni kugira ngo vy'ukuri umwana w'umuntu akamara ukwizera Kristo, bwa buzima bwa butumwa bwiza, ico cyabwiza kutumarira, ntibizo bitumarira ico. None nta kintu rero Marvin gituma mvuze ibi bintu, nta gihe usanga twitongo twara abakozi b'Imana, turiko turakoreshwa n'Imana, Imana ikora umurimo wayo, ahubwo tugasanga twahindutse kuba abakozi b'umugwanizi. Kuko umugwanizi notre adversaire ko babivuze, ntashaka ko tugira bwa buzima bw'Imana, kuko iyo ugize ubuzima bw'Imana ubu kumusezerera, kuko we yaramaze gucirwa kwiteka, ashaka guhitana benshi, nta pardon akironka, ashaka guhitana benshi azojana nabo muri gihe nomwe. Ego umva rero uno munsi mbega ntaho twasanga twabaye ibikoresha, ahubwo twabaye abakozi b'umugwanizi kandi twitwa ngo twara abakozi b'Imana, ahubwo tugasanga mu buryo abantu batabona cyane natwe tutabona twebwe nyene, tugasanga twahindutse gukorera iyo mpemu yitwa Satani. Kuko abantu bashika ngo bashike mu kumenya uko kuri, kandi ukuri kwayo kwidegembya, abantu bashika mu gukizwa vy'ukuri
no guhindukirira iyo mana babase n'Imana bagende bafise ya shusho y'Imana. Ni kuvuga ko iri jambo rya dadi n'umuntu aba yaravyaye ko baje kwivuga none bajya bavyaza niho baba bavyaye abasage femme basi tufatabo niho baba bavyaye oya ego niho sibo bavyaye oya sibo bavyaye uwavyaye kuma yavyaye nico gituma ngira twanabitanguye turiko turavuga ingene Imana ivyara tuko turavuga muri Yohani ngo abamwizeye bose baho basha gucika abana b'Imana ngo abone babandi batavyawe no gushaka umugabo n'umugore ariko bavyawe n'iki bavyawe n'Imana. Twarabonye Imana ngene ivyara tubisoma muri Petero wa mbere igice ca 23 tusubireyo tuhabone bavuga ngo ikoresha iki twavutse ubwa kabiri tuvyawe n'iki n'imbuto itabora niryo jambo ry'Imana rizokwamaho kandi itazopfa rivuyeho. Iryo jambo ry'Imana niyo Mana nyene urumva niryo Imana ikoresha rero. Ni ukuvuga ko aho nta dadi arimo sinzi kucumva aho hantu nico kivyara ubwo butumwa bwiza buravyara ubwo butumwa bwiza nibwo data nibwo Kristo. Ubwo rero nibwo twarakwiye kwita dadi. Ego nico gituma na Yesu harya yarafushe aravuga ngo oya aha mwisi yarabize ko benshi bazokwita abantu ba dadi. Yazi ko abantu benshi bazokwita ba dadi harya Yesu yarabize hama akabaze ko ataco bizobamarira ntagire n'umwe rero. Twibukanye ko ubwo butumwa nyene ubutumwa mpemu ijambo umuco niyo Mana. Mu kurangiza ndarangiriza kuri Prudent yumvise père spirituel wewe yumviki. Urakoze Marve kuri ico kibazo nibaza ko byinshi yabivuze ariko je nagomba gusoma gusa kubera ko hari igihe abantu bizera ibintu mugabo bataverifye source y'ijambo ry'Imana. Ivyo bintu sinibaza ko vyavuye nga hafi ngira kumbura igihe kindi tuzogerageza gucukumbura turabe origine yavyo babyita spiritual fatherhood mu kugerageje kuramwa ijambo ry'Imana nibwihushane cy'ijambo ry'Imana. No vuga ko rero dusomye muri Petero wa mbere igice ca mbere umurongo wa 23 avuga ko kuko mwavyawe ubwa kabiri mutavyawe n'imbuto ibora ariko ngo mwavyawe n'imbuto itabora ngo mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahora. Sinzi ko abantu bahindutse ijambo ry'Imana. Ni kuvuga ikintu gifise ubushobozi bwo kuvyara umuntu bwa kabiri ni ijambo ry'Imana. Acara precisa rero umurongo uhereza araprecisa ko iryo jambo ngo kandi iryo niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwiwe. Mwani majambo umuntu atumva ubutumwa bwiza ntashobora kuvuka ubwa kabiri. Hari ikintu rero kintangaza nico nshaka kuvuga mpereza ko ni gute umuntu atavuga n'ubutumwa bwiza ashobora kuvuga ngo yaravyaye abantu kuko nabo bavyaza nabo gitoko tuvyaza tubavyaza ubutumwa bwiza. Message y'ubutumwa bwiza nifise la capacité nifise ubushobozi bwo kuvyara umuntu bwa kabiri. Mugo kumva umuntu yamariko aravuga ama divers yamariko arabwira abantu ko bagiye kubakomera yamariko arabwira abantu ko bagiye kuronka abagore yamariko arabwira abantu ibintu by'umubiri gusa agaca avuga ngo ni père. Sinzi ko ntahure iki kintu ufite ni HS double kuko nuwitwa yuko yobwira abantu bakavuka ubwa kabiri nuwababwiye ubutumwa bwiza naho kumbure yovangirwa gaca ashaka kwigira ko ari we bavyaye. Mugabo sinumva n'ukuntu umuntu ashobora kwita so atavuga n'ubutumwa bwiza ngo abantu basi bavuka ubwa kabiri. Rero ni kuvuga ko ifo ko abantu bamenya ikivyara umuntu bwa kabiri si umuntu ni Imana. Mugimana ikoresha iki ikoresha imbuto iyo mbuto itabora ari ryo iki ijambo ry'Imana ari bwo ki ubutumwa bwiza. Rero nico nashaka kongera ko Imana ibahezage nuko aho nyene reka mu kurangiza mu minota mikenyi hera aho nari nahereje mu kuramukanya ehove niba atakajambo wumva utopfa ngaho utavuze mu masegonda makenyi aho kajambo kakaba gahari numvume ngo wopfa ukavuze mu masegonda make kugira ngo turangize. Bo ntarindi nta majambo arenze abiri. Ijambo ni rimwe. Abantu nibige gusoma ijambo ry'Imana. Imana izobaganiriza bamenye ukuri bamenye yuko ivyo bizera ari vyo canke atari vyo gusa
kandi mpwemu yera nta kindi gikorwa yahawe atari ico kudusigurira no kudutahuza ijambo ry'Imana. Wowe ufashe umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana ukarimbura, nibwo buryo bwiza Imana ituganiririzamo. Prudent, akajambo wumva tworangiriza ko tutova hano utavuze. Ijambo nashaka kurangiriza ko nuko no guhimiriza abantu gusoma ijambo ry'Imana nk'uko pastor avuze, no kwigishwa n'ijambo ry'Imana gusumba gufatira hejuru ibintu abantu biriko biraza no musi mwishengero byinshi bitava ku Mana. Abantu bagire discipline yo kuverifya mu ijambo ry'Imana. Nibituko turavuga nga twavuze abantu bazobikurikirana, baze bicara ubwabo basome ijambo ry'Imana, baverifye yuko ibintu ari byo imbere yuko babishira ku mutima cyane, babanze baverifye. Nibaza ko dukeneye culture yo gusuzuma n'ijambo ry'Imana, kandi ryo bivuga ngo musuzume, ariko abantu benshi no munsi ntibafise iyo ndero yo gusuzuma, bakira gutyo gusa ibintu byose bumvise, kuko ngo indadi yabivuze. No, ntibisigura ko umuntu wese ahagaze imbere y'ishengero aba ariko aravuga byo. Ntibisigura ko umuntu nyambara umurongozi bisaba ko no, umuntu wese afise ikoti yambaye Bibiliya, afise Bibiliya, afise igitabo c'ingenzi n'igitabo c'indirimbo, ko ariko avuga ukuri. Oya, ukuri ni ijambo ry'Imana, ni Kristo. Ifore ko abantu bagira iyo ndero canke iyo uwo muco wo gusuzuma, niryo nashaka guherezako. Pastor Arthur, twavuze vyinshi, twayaze vyinshi, twize vyinshi. Hari akantu kamwe kanyuma wumva ko yaba kari nk'agafunguruzo uvuga ati aha ndogaye ndahejeje? Ego, urakoze. Twari kw'ijambo rivuga ngo umukozi w'Imana, gukorera Imana. Umva ko norangiza mvuga gutya. Gukorera Imana si ibi tuba duhagaze imbere y'abantu tuvuga mu mashengero gusa. Umurimo w'Imana twawumvise ni ikintu cyose gituma umuntu aza kuri Kristo. Yesu nawe yarivugiye umunsi azovuga ngo mwarangaburiye narishonje, aho ariko abwira ba bandi bitwa ngo baciye iburyo, mwaranyambitse ntagira ico nambara, nari ngwaye murandaba, nari mwibohero muraza kungendera. No kuvuga ko umurimo w'Imana si ibi tuvuga ngaha twambaye amakoti ufise za Bibiliya duhagaze turiko turavuga. Jewe mvuga ngo umurimo w'Imana ku mwana w'Imana, ndabisubiyemo, umurimo w'Imana ku mwana w'Imana ni ikintu cose Imana ikoreye muri we no mu buzima bwa misi yose. Ntituba abana b'Imana amashengero gusa, ntituba abakozi b'Imana amashengero gusa, n'ubuzima bwacu bwa misi yose. Ivyo nkora, nimba ndumucuruzi, nimba ndumuganga, nimba ndumunyeshu, nimba ubuzima bwanje bugaragaza ubuzima bw'Imana, maze benshi bamenye Imana, benshi baze kuri Kristo. Ntibeshe ngo intumwa za mbere, ishengero rya mbere uko ryari ribayeho, ngo byatuma benshi babashima, ngo kandi ngo Imana ikamibongereza babagira gute, bakizwa, bizera Kristo. Umurimo w'Imana kuri jewe, harya turi hose, burya buzima bwacu dufise, kujya turiko turashingira intahe, burya buzima bw'Imana muri twebwe nk'abana b'Imana niwo murimo w'Imana. Ntitwihende ngo ngaha mwishengere gusa, hose. Iryo jambo niryo nashaka gushirako, hose aho turi hose tube intumwa mu gishingo cha Kristo. Abantu bamenye Kristo, batubone babone Kristo, ivyama twama bavuga ati barya na ba Kristo. Uwo none itumurimo w'Imana, kandi abone je nita abana b'Imana mugabo bari kwakorerwamwo n'Imana, babakozi b'Imana nyabo babereye mu maso y'Imana. Ndabashimiye cyane, Prudent ndagushimiye cyane. Ego. Arthur ndagushimiye cyane. Ndabashimiye nawe. Yava ndagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye cyane. Numva ata kindi kintu nshobora kurenza ko kirengeye kuvuga ko dukunda ijambo, hama niyo twaheza gusoma ijambo tukarikunda ikaba muri twebwe, igikurikira tumenye ngo ico dukora cyose babone
Kristo babone Imana, bamenye Imana uko twitwara, aho dukorera, mu byo tuvuga. Mugira ibihe vyiza. Ikiganiro ni ubutumwa bwiza kuri bose.